Twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Fleury TV nkuko bisanzwe muri kumwe na Fleury wa muzukuru wa ntare rushatsi cambara ntama ndabahaye ikaze. Hama ano masanamu muriko murabona na masanamu dushoboye kubagaragariza ukungene umugwi wa Cong Viettel washoboye gushika mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aha ni ku kibuga c'indege citiriwe Merkioro Ndadaye, aho abakinyi b'umugwi wa Viettel washika mu Burundi ukakigwa neza cyane nkuko muko murabibona, hamwe n'abayobozi ba Limitel ariyo ikomoka muri Viettel muri Vietnam nkuko muko murabibona. Hama bakaba baje kwitabira urukino rwa finale rw'ihiganwa ryitiriwe Nkuru Nziza wahoze arongoye igihugu ciza cacu c'u Burundi Petero Nkuru Nziza. Iryo higanwa rikaba ryitwa Nkuru Nziza Cup. Iryo higanwa rero urwo rukino rwa finale rwo kurangiza ariko rukino rwa nyuma ruzohuza umugwi wa Aigle Noire the Fighters musanzwe mumenyereye, ubwami bwabo bubarizwa imakamba, hamwe na Cong Viettel waje uva mu gihugu ca Vietnam. Urwo rukino rero rwa finale ruzobera mu kibuga c'umupira w'amaguru kiri imakamba citiriwe Nkuru Nziza Peace Park Complex Stadium. Murumva ko izina ridasanzwe. Urwo rukino rero ruzoba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 uku kwezi turimwo umwaka n'uyu nyene w'2025. Ukaba uri umukunzi w'inkino z'umupira w'amaguru, ukaba ukunda Aigle Noire, ukaba wifuza kubona ukungene umugwi wa Cong Viettel ukomoka mu gihugu ca Vietnam ukina amakari yawo uhuza ubwayi n'umugwi wacu wa Aigle Noire dusanzwe tuzi amateka, tabuze itike ejo aho bukera kugira ejo tuze duhurire imakamba. Hama ibirori bandanya mukurikira ukungene vyagenze. Bashikije mu biganiro twahaye abamenyesha makuru twavuze yuko hariho umugwi uzova mu gihugu ca Vietnam, uwo mugwi uzoza gukina n'umugwi wa Aigle Noire mu rukino rwa nyuma rwa finale ku ncuro igira gatanu twibuka muhisi President Nkuru Nziza ariyo Nkuru Nziza Cup, aho kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu hariya kuri stade imakamba Nkuru Nziza Peace Park Complex hazoba urukino ruzoca ruhuza umugwi wa Aigle Noire hamwe n'iyi ekipe mubona ishitse ivuye muri Vietnam. Rero nkuko mubibona barashitse ku kibuga c'indege Merkioro Ndadaye, ca tubaherekeza tubatware ku hoteli baruhuke kugira ejo aho bukera bacabandanya urugendo rubashikana mu ntara ya Makamba, aho mbere urwo rukino ruzobera. Si nkino gusa zibazanye ko murazi muri Fondation Pax turafasha cyane muri kumenyekanisha igihugu, kuko murabizi iyo baje ntibari umupira gusa, tubatwara nico gituma tuzobacisha n'Igitega, tubacisha imakamba, tubatwara imakamba tuvuye Bujumbura, turabi ibibanza vy'iratiro tubacisha ko baraba imbere yuko bashika imakamba. Cyo gituma tuzohaguruka hakiri kare isaha 4 kugira dushobore bashobore kubona ivyiza vy'u Burundi. Si nkino gusa no kwerekana ishusho y'igihugu, tourisme byose babirimo kugira bamenye igihugu cacu ibikigize, ibibanza ratiro bifise kugira byose babimenye. Rất là tốt để chúng tôi đến có thể được giao lưu với tất cả các bạn. Turi hano kubera umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yadutumyeko, kandi turi hano kubera ko umurongozi mukuru wa Limitel ikomoka muri Vietnam yaduhamagaje. Ego turanezerewe kubera n'ubwa mbere tugeze muri Afrika, n'umunezero cane kubera iki nico gihugu ca mbere co muri Afrika duhonyoyemwo, kandi turanezerewe ku bwa Limitel yaduhaye kano karyo ko kuza hano no kugira urukino rwa kivandimwe hamwe namwe. Hama inyuma y'urwo rukino bazokina kandi n'urukino rwa kivandimwe ruzobahuza na equipe nationale batarenze imyaka 23, aho urwo rukino ruzoba kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu mu ntara ya Gitega ku kibuga Ingoma Stadium. Ego muri makere ni ibi murabona bamaze gushika bose bashitse amahoro bameze neza, amagara bayifashe neza, kandi baza yuko bizobananya bigenda neza gushika urukino ruhere. Murazi yuko tuko turapanga kugira umugwi uzocubandanya muri South Africa mu kwezi kw'indwi kugira pre-season kugira witegurira izo nkino, urenforce equipe kugira bize bigeneza. Urukino rero ruzodufasha gose kuraba niveau bageze kugira babandanye bitegurira izo nkino za Champions League umugwi wa Aigle Noire uzoserukira Burundi uzokina.
ikintu ca mbere caduhimbaye tugeze ku kibuga c'indege nuko hari akayaga keza n'ibidukikije vyiza, kandi akayaga n'ibidukikije vyo ngaha mu gihugu c'u Burundi ntibicafuye nk'iwacu. Ni kubw'ivyo rero tunezerewe cane kubera dusanze hadasa nk'iwacu. Nkuko vyama kwizi nkino za Nkurunziza Cup, imyaka yose turashimira abafana b'umupira w'amaguru mu Burundi muri rusangi, kuko ico kibuga baracuzura ko murazi yuko gifise ibibanza birenga 25,000 abantu bashobora kwicara, baracuzura ugasanga ni ambiance imeze neza kuri stade.